amarira menshi kuri Landry promoter, amarira menshi cyane kuri vyari aka imbere cameraman, umubabaro udasanzwe ku bakunzi ba entertainment, umubabaro udasanzwe ku bakunzi ba Hit Top TV, umubabaro udasanzwe kuri Landry promoter ndetse na mugenzi we vyari, numubabaro udasanzwe aho Landry promoter na vyari bashoboye kubatwara channel yabo izwi ku izina rya Hit Top TV. Landry promoter ekana vyari, reka mbanda kwibutse ko bahoze bakora ikinyamakuru cyitwa Waka Live TV. Ndakubwira yuko bahuye n'ingorane zidasanzwe, ndibaza byinshi murabizi, imyidogo myinshi cyane ku bafan cyangwa se kuri abo bantu Landry promoter ari kumwe na vyari, aho habaye amajambo menshi, aho bavuze yuko batahembwa, ariyo mpamvu yatumye bava muri Waka Live TV. Kuva muri Waka Live TV niho bashoboye kugurura channel yabo izwi ku izina rya Hit Top TV. Barakora barapambana kugera uno musi tuvugana, ariko byaje gukomera rero aho bashoboye guhakinga cyangwa se kubatwara iyo channel izwi ku izina rya Hit Top TV. Na mubabaro udasanzwe na marira menshi kuri Landry promoter na mugenzi we azwi ku izina rya vyari. Ni Landry promoter yashoboye kugaragaza umubabaro wiwe kuri stati cyangwa se ku ma platform agiye atandukanye, haba ku ma page we ya Facebook, haba no ku ma page ya vyari. Bagaragaje umubabaro wabo, bagaragaza yuko bababaye cyane kuba channel yabo yahakinzwe. Yes, ndibaza nawe aho wicaye cyangwa aho uri, ndibaza urumva yuko ari ibintu bibaje cyane kugutwara ikintu novuga yuko ukoreye amezi arenga 6 cyangwa se 10. Novuga yuko ni ibintu bibabaje cyane. Goes aho uherereye munyitande mbega reaction time munyiba nanje turabe. Yes, ugerageje kumviriza aya majambo, novuga yuko ari amajambo y'umubabaro, aho Landry promoter ari karagaragaza umubabaro udasanzwe ku bantu bo babivye channel cyangwa se bahakinze channel yabo. Ni mugihe tuzi yuko kubaka channel ngaga ha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ari ibintu novuga yuko bisaba imbaraga zidasanzwe, biraba cyane kubaka channel bagaca abayihakinga, novuga yuko ari ibintu bibabaje cyane. Yes, ni Landry promoter atareke ngaho, ni Landry promoter yakomeje yandika amasati menshi cyane, aho wabona yuko agaragaza umubabaro udasanzwe ku bantu bo bahakinze channel yabo izwi ku izina rya Hit Top TV, ariyo bariko barakorera ko nyuma yo kuva muri Waka Live TV. Yes, Landry promoter yakomeje kwandika avuga ati deal after deal, mubanda munyiba mutanyishe jewe nta kintu canje muzica. Yes, akubwira ati mubandanye munyiba jewe nta kintu canje muzica. Yes, urumva yuko Landry promoter yariko arabwira neza na neza uwashoboye guhakinga iyo channel cyangwa se uwashoboye kwiba iyo channel. Ni Landry promoter rero atareke ngaho, aho yagaragaje umubabaro udasanzwe, yakoze amastati menshi cyane yerekana yuko ababaye cyane bidasanzwe, yerekana yuko anegura uwatwaye iyo YouTube channel izwi ku izina rya Hit Top TV. Yes, yakomeje kwandika avuga ati YouTube ya Hit Top TV akakanya yibwe na yone, ntimubabare mutwengane nanje. Yes, sinumva kungene rero uwo twenga kandi bakwivye YouTube channel, novuga yuko iriko irabinjiriza ubufu, novuga yuko ariyo inabatunze. Yes, na makomanteri menshi cyane, aho ubona yuko bakomeje kwandikira Landry promoter abatiye inbox, aho ubona hari wamubwiye ati yo nagahinda gusa, turabonye ko abantu atari beza ahabe na gato, wewe senga Imana gusa yakugize uwuriwe, hama ureka Imana igumi gucisha muri ivyo vyago onyene. Avuga ati Landry promoter jewe nk'umufana wawe ndakwemera cyane, vyambabaje gusumba we
wewe novuga yuko n'agahinda kadasanzwe ndibaza nawe urumva yuko ari ibintu bibabaje cyane kugutwara ikintu waruhiye wakoreye imyaka n'iyindi novuga yuko ari cyo witezemwo ubuzima ari cyo witezemwo orasiyo ya buri munsi bagaca bakigutwara ndibaza nawe urumva yuko bitokugwa neza. Yes, ni Star Boy cyangwa se Star TV CEO wa Star TV aho ubona yuko nawe yagize icyo avuga kuri ivyo bintu. Ni mugihe tuzi yuko Star Boy asanzwe ari inshuti magara ya Landry promoter muri kino gihe. Ni Star Boy cyangwa se CEO wa Star TV yashoboye kwandika stati y'umubabaro avuga ati gwanya umubabaro kuko utuma ugira inzigo ugaca ushaka gukora inabi, rondera umunezero Imana inabigufashe. Yes, ugerageje kumva iyi post ya Star Boy cyangwa se CEO wa Star TV urumva yuko ari post yari karabwira neza na neza abantu bashoboye guhakinga cyangwa se kwiba iyo channel ya Hitop TV isanzwe ikoreramwo Landry promoter aka muganga akorana na imbere kameramani ariwe tuzi kwizina rya Vyari. Yes, ni Star Boy yakomeje kwandika avuga ati komeza kwihangana bro, iyo bakoze ivyo nuko baba babona kuri igihangange umutananirwa ndazi vuba biragenda be bro wangu. Yes, urabona ko yakomeje kwipfuriza Landry promoter ndetse na mugenzi we Vyari ababwira ati vuba biragenda neza cyane, ariko ntivyaherengaho n'ikinyamakuru kizwi kwizina rya ni Landry promoter ari kumwe na mugenzi we Vyari ku munsi wejo bari batumiwe mu rubanza kwa abendwayo asanzwe afise team ikina amafilme ngambwe gucacu cy'u Burundi. Yes, ni Landry promoter ari kumwe na Vyari bashoboye gutumirwa ku munsi wejo, ariko kuva muri ubwo butumire niho bashoboye kugaragaza ko channel yabo yashoboye kwibwa cyangwa se bayihakinze. Ni Landry promoter yagumye agaragaza umubabaro udasanzwe aho ubona yuko na stati ziwe zerekana yuko ababaye cyane, yidogera cyane abakoze ico kintu bashoboye gutwara channel yabo. Ni Landry promoter yashoboye kwandika amastati menshi cyane aho yanditse avuga ati sinema iyi ni sinema, ivyo ngenda ndabona mu buzima biriko birangora gutahura. Ugerageje kumva aya majambo n'amajambo navuga yuko arimwe umubabaro menshi cyane. Ni Landry promoter kandi yashoboye kwandika post avuga ati aho uherereye mu nyitande mbega reaction time. Ni Landry promoter kandi yagarutse aho yerekana yuko numuvyeyi amuvyara ariwe papa wiwe yababajwe n'ico kintu, aho yafashe akora screenshot ya message papa wiwe yamuhereje aho yamwandikiye amubwira ati pole sana mwana wanje kuvyagushikiye. Ni Landry promoter yaciyandika avuga ati mutama yamenye ivyambaye ko ababara kuruta jewe, aho nimwokumva ikigongwe c'umuvyeyi basi konzi wanyivye araba stati zanje. Yes, urumva ko na Landry promoter ashobora kuba yikeka uwivye iyo channel, kuko urumva ko yavuze ati ndazi ko uwanyivye ahora araba stati zanje, aho yamusaba ko yokumva ikigongwe kubwa papa wiwe amuvyara. Yes, ni Landry promoter anovuga yuko na mugenzi we Vyari bavanye kure cyane, aho muzi yuko bakoranye kuva kera cyane. Ni Landry promoter kandi yakomeje yerekana ama message y'abafanzi bamwe aho bagenda bamwandikira baciye inbox bamubwira ati pole sana big brother, pole sana ihangane kuba wibwe. Ahari abandika bavuga ati swafor kijana ubuzima se komsa
ni Starboy kandi yakomeje yandika avuga ati inyuma y'umunezero Landry Promoter yagiranye na famiye yiwe amarira numubabaro biramuteye kuko baramurembeje bamwiba aho bona yuko novuga yuko ari umubabaro udasanzwe haba ku bakunzi ba entertainment cyangwa se abafanzi ba Hit Top TV cyangwa se abafanzi ba Landry Promoter ari kumwe na imbere kamera mani Ozi irakoze yagije icyo avuga abicishije kuri channel yiwe izi ku izina rya Silent Vibes aho yanditse avuga ati mu mwaka uheze amarezo sosiyo yose ya Ozi irakoze yaba ayakazi Silent Vibe TV cyanke ayari personnel yaribwe umwe birakunda ko agaruzwa ayandi turaheba burundu none ubu batandukiye ku ya Landry Promoter ku munsi wejo niho yabonye ko Facebook ya Hit Top TV yibwe ahindura izina cyo kimwe na Instagram yiwe asanzwe akoresha. Instagram birakunda ko igaruzwa ariko Facebook page yo bakigerageza na YouTube yiwe iba iratwawe. Izo nkozi zibibi zimenye ko zitotwara umugisha w'uwundi aho yaragije yifuriza Landry Promoter akwihangana cyangwa se kwiha amahoro kuri ico kintu yashoboye gukorerwa na mugenzi we Ibari cyangwa se imbere cameraman. Novuga yuko ari ibintu bibabaje cyane nimbara uri umufana wa entertainment cyangwa se uri umukunzi wa Landry Promoter cyangwa se Ibari imbere cameraman, ndibaza urumva yuko ivyo bintu bibabaje cyane. Ni na Dan asanzwe ari CEO wa Wakala TV yahoze abakoresha muri Wakala TV ariho twabamenyeye ariho bubakiye izina kuri ico makuru kizwi ku izina rya Wakala TV. Ni na Dan yagize icyo avuga kuri ivyo bintu kuri iyo nkuru y'umubabaro ku bakunzi ba entertainment muri rusangi. Ni Dan yashoboye kwifuriza kugira pole cyangwa se kwihanganisha Landry Promoter na mugenzi we ati ku izina rya Ibari. Numubabaro udasanzwe muri entertainment y'u Burundi. Ivyo bintu bigiye kuba umwaka utanguye ivyo bintu kuri Landry Promoter cyangwa se kuri Ibari simyaku igiye kubagwira muri uno mwaka. Yes, we wumvirije iyi interview cyangwa se ntibagire gukora subscribe kuri channel ya Mijo Talent TV. Tunakwifuriza umwaka mushasha muhire uzokubere uw'imigisha myinshi cyane, uzoyironkemwo vyinshi, uzoyironkemwo amafaranga n'imigisha myinshi cyane. Ndakwibutse rero gukora subscribe kuri channel ya Mijo Talent TV. Wowe wabikoze big up sana, wotarabikora please bikore right now kuko ntaco bitwaye. Yes, yari Mr Radio kuri micro ya Mijo Talent TV. We love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao. We love you so much. Peace. Mijo Talent TV. Wagwan.